hahimbazwe kandi hashimigwe umwami yuko kuno mugoroba arakora aruzuza ubuzima bwacu bwose bwuzuye kubera yuko turabizi yuko Imana igumya ijambo ryayo kandi umwami wacu yaravuze ngo ndagiye kubategurira ikibanza ngo nzogaruka kugira ngo ndabatware hamwe nanje kugira ngo namwe mube aho nzobandi nk'uko biri muri Yohana 14:2 no 3 turashaka kuba aho we nawe ari hano ku isi ari mu biwe aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryiwe kugira ngo bumvirize ijambo ryiwe kugira ngo bamuhimbaze aho abahari kugira ngo yishure avuge akore kandi ahezagire nk'uko twabyumvise ejo ku mugoroba muri Yohana igice 10 umwami yaraje kugira ngo intama ziwe zigire ubugingo kandi ubugingo busagutse nk'uko biri muri Yohana 10:10 umugwanizi we araza kugira ngo yice anige ariko umwami we aza gutanga ubugingo kandi atanga umusesekara narabivuze ejo ku mugoroba ku mugoroba yuko hari abana b'Imana abo Imana yahezagiye kandi ikoresha kugira ngo babere umugisha abandi mu gihe bakiriho nk'abizera ariko mu kibanza cya Esna bisa nko hariho habayeho abantu benshi bumvise havugwa umwami ku bijanye n'indwara yiwe igihe yari mu buraro bisa nkaho hari abantu benshi bumvise havugwa umwami kiriya gihe yari hariya gusumba iminsi yari agikomeye agashobora kugendagenda agashingira intahe abantu uko twabivuga hariho amajana mu bantu bamuzi mu bantu bari hafi yiwe abo yashoboye gushingira intahe ku munezero mu munezero w'ubuntu bw'Imana kandi uwure n'umugisha ku bantu benshi nico gituma nashaka gusaba yuko twotakambira bikomeye Imana kugira ngo natwe idukoreshe canke ishobore gukoresha ako karyo kugira ngo tuvugishe abantu mbega ukwizera kwacu kumaziki nimba atanu umwe dutwaye ku mwami nimba tutabereye umugisha umuntu nimba twabayeho twibereyeho ubwacu none ukwizera kwacu kutumariye iki rero aho woshobora gukekeranya ku kwizera kwacu kuko umwami yaravuze ngo nabashizeho kugira ngo mugende kandi mugire ivyamwa kandi ivyamwa byanyu bigumeho Yohana 15:16 hanyuma akavuga ngo iyo urutete rutaguye mu ivungo rupfe ruguma ari rwonyene ngo ariko iyo rupfuye aho rero ruzana ivyamwa vyishwe Yohana 12:24 umwami wacu ashaka kuduha ubuzima bwo kwizera buhezagiye kuvyara bishobora gutanga ivyamwa kandi ubwo tukabera umugisha abandi kubw'ubuntu murabizi neza yuko ntibihagije gusa kuba dukijijwe ariko hubwo ni no kuzanira ako gakiza abandi mu majambo kandi no mu byo dukora kandi ibintu byose twahawe turashobora kandi dushobora gusubira kubitanga kuko aho niho ubisanzwe hahishurirwa agaciro k'ibyo Imana yaduhaye nimba twoshobora kubitanga tukabiha abandi kubitanga ku buryo bw'uko Imana iba muri byo rimwe na rimwe twaragerageje kubikora mu buryo bwacu
twabwiye abantu ibintu byose n'ibyo bibonetse byose ku buryo bw'uko batari bakishaka no kutwumviriza. Urukundo rwarabuze, umunyu warabuze, harabuze ibintu byose byatuza kubamwo kugira ngo abantu babifate mu by'ukuri kandi babishyire muri bo, bishobore kumera nk'uko uyu munsi umwami ashobore kutuvugisha ku bw'ubuntu, ashobore gukoresha iyi minsi ya nyuma iyo dusigaranye kugira ngo ishobore kudukoresha jewe nawe kubwo umugisha. Mbega ninde biciye kuri nde itegereza kubwira abandi nimba bidaciye ku bwoko bwayo? Mbega irafise uwundi munwa? Mbega irafise ubundi buryo? Irareka ibintu by'ibiza bigashika, irareka ibintu byinshi bigashika, ariko gushinga intahe ku buntu bishobora gusa abo bagize umwimenyerezo bw'ubwo buntu, abo gusa babaye mu bwo buntu nibo bashobora gushinga intahe ubwo buntu, nabo gusa bakijijwe bashobora gushinga intahe ku by'agakiza, nabo gusa abo Imana mu by'ukuri yihishuriye nibo bashaka kubivuga, abandi nabo bazovuga ibindi bintu. Kandi ijambo ryo muri Luka 6:43 rirasoza iminsi yose ngo ni mu ibintu byuzuye umutima n'iby'akanwa kavuga. Uko niko dushobora kubona tukitegereza ibintu ku ruhande rumwe, igihe bije mu bwenge bwacu hari indirimbo ishobora kuririmbwa, ariko ku rundi ruhande igihe amahirwe ya mbere abonetse, aho rero umutima hacatangura kuzamwo ibindi bintu bitandukanye n'ibyo twaririmbye ubwa mbere. Ariko nimba umutima uhuje n'umunwa, ibyo rero bishika gusa igihe umuntu aba ahuje neza n'Imana. Amen. Aho rero umutima hamwe n'umunwa biragenda bihuza, rero icuzuye umutima nico gishobora gusohoka kigaca ku munwa. Amen. Nimba ari ubuntu bw'Imana, ubwo rero buzosohoka buce mu kanwa kawe no mu kanwa kanje nko gushima, kandi tuzoshobora guhagarara cyane ku bintu nyamukuru, kandi dushimire Imana n'imitima yacu yose. Tubaye rero mu gihe aho nta muntu agitahura mugenzi we, umuntu wese atahura mugenzi we nabi. Woshobora kuvuga yuko ari igihe kimeze nk'uko atakindi kigeze kiba. Nagomba gukoresha irindi jambo ariko ndarihinduriye ku kanya ka nyuma, ariko murabizi yuko uyu munsi uvuze 15 abantu bumvise 50, kandi umuntu wese atahura ibyo ashaka kumva. Rimwe na rimwe ntibyumvikana, ariko nubwo biri uko, ibyo bintu byose bigize ishusho n'ingene ibihe by'erezo bigenda, ibyo twisangamo, kandi aho nta kintu kimwe twoshobora kubihindurako. Turashobora gukora ikintu, hanyuma ibyo gusa dufashijwe n'Imana no ku bw'ubuntu bwayo ni guhitamwo, mbega ni ku ruhe ruhande dushaka kubamo. Amen. Ninde dushaka gukorera, kandi ninde ubuzima bwacu twabuhaye? Tutegereza gufata ingingo yacu ku ruhande rumwe cyangwa ku rundi ruhande. Iyi minsi igiye narabyibwiye jewe ubwanje muri jewe kenshi ngo ingingo yanje ni ingingo y'Imana. Amen. Nta kundi kuntu bigenza. Hariho ingingo zano ku isi izo umuntu ashobora gufata, muri izo ashobora kumva ko abuhanye nazo, ariko hariho ingingo z'Imana mu bugingo bw'abana b'Imana. Kandi rero nageze gufata ingingo yanje, gufata ingingo y'Imana nkayishyira mu kibanza cya mbere, hanyuma ingingo y'Imana niyo kumukorera, niyo kuba ku ruhande rw'ihanga ryayo,
mu bintu byose byoshika mbere n'igihe ibintu biba bicurikanze ibyo ntacyo bivuze. Ntegerezwa gukora Imana yanje kandi ibyo nibyo nshinzwe bive ku Mana. Amen. Nimba ibyo bishinzwe bivuye ku Mana, iyo bitabohanye n'ibyo, mbega Pawulo avuga iki? Yavuze umuvumo, yavuze ibijyanye n'umuvumo, aravuga ngo ndagowe nintavuga ubutumwa bwiza, kuko biri mu Bikorino ba mbere 9:16 agace ka 2. Yari yagenewe ibyo, nicyo gituma hari uguja ku ruhande rw'Imana byari mu buzima bwiwe, ingingo y'Imana, kandi ibyo yabishyira mu kibanza cya mbere. jewe nanje nta kundi nobigenza, nugakunze kwikuramwo, nugakunze guhagarika. Nakoze ibirengeye, kandi reka tubivuge mu guca bugufi kose, nakoze ibintu byinshi gusumba abananguriye, kandi ibihe bidashira byonyine nibyo bizo bigaragaza. Kandi Mwene Data yarambwiye ngo Mwene Data Frank, ngo ukwiyemeza mu bwami bw'Imana umuntu bigaragaza agaciro, bikerekana ikintu yahawe. Kandi nimba ibyo rero arico gupimirako, aho rero jewe nafashe ko yuko ikintu ico Imana yampaye nagishize hejuru cyane, kandi nashoboye kwishiramwo ndiyemeza gusumba uko uwundi wese yosangwa uko. Jewe nta saa nimwe nicuza yo ku murango canke y'amajoro ayo nashikanye kugira ngo nkorere Imana, nkorere n'ubwoko bwayo, kandi mfite icizere ko Umwami azogirira ubuntu abiyewe, kandi azotahura byose, kandi umunsi umwe bazonezerwa yuko Imana yatugiriye ubuntu muri ubwo buryo, yuko yadufashije, yuko yitwararitse kuri byose, kandi yemeje ijambo ryiwe. Ndizera yuko narabivuze hano ku wa 3 ku mugoroba, jewe ubwanje nari mbabaye kubera ubutumwa bw'izirici nk'uko bameze inyuma y'ubutumwa bwose. Naravuze ati man, ukwivuga kwanje ni guke cyane, amajambo ashaka kuvuga arancika, kandi ibyo rero bituma ngira imyitwarariko, kuko ibintu ntibigenda bidasize utukanda kuri jewe. Ariko nk'igihushane sinzosubira kuba ibigaragara inyuma nk'uko nari meze ubwa mbere kera, ariko mu buntu bw'Imana, Imana yo ifise uburyo n'ingeri kuri ibintu kugira ngo ibintu byose bigende neza. Igihe nari ngiriya izireshi, numvise Umwene Data umwe avugwa yegeye imbere y'igikwa c'Imana giheze, hanyuma araduza ikiganza ciwe, nyuma arakimanura, aravuga ngo ubutumwa buriko buravugwa ngo habaye gukira ingwara, ikiganza canje ntashobora gupfunya, ngo casubiye uburyo bwuzuye kuba igikomeye. Amen. Atangura kurira, ahimbaza Imana, hanyuma abari imbere nabo nyine babaye muri ibyo. Hanyuma naribagiye ku bwanje ati ingene Imana yacu ari yizigirwa. Ijambo ryavuzwe, hanyuma ijambo riko riravugwa, Imana ikoze ibitangaza n'ibimenyetso, ikijije abantu, ibabariye ibyaha, ikijije abagwaye, kandi irishuye, kandi irahezagiye. Mbega ni ikihe kindi gisubizo dushaka? Imana irungika ijambo ryayo kandi igakeza. Amen. Ejo ku mugoroba ijambo ryo muri Yohana 10 twararisomewe, uyu munsi iryo muri Matayo 7 twarisomewe, kandi ibyo byose birahuza, kandi uko niko bidufatanya n'Imana, kandi bidukomeza mu kwizera. Buri jambo ryose ry'Imana, nubwo bari dukubita rikomeye, rirahagurutsa. Amen. Amajambo y'abantu, nubwo rimwe ashobora kuba gusa yavuzwe mu gusigwa kwinshi, ariko adusasa hasi, ariko ijambo ry'Imana turashobora kuribwirwa mu buryo bukomeye,
bikomeye ko bishoboka, ariko ahantu kanaka mu ijambo ry'Imana haba harimo ikiganza gitabara, haba hariho ikiganza gihezagira, haba harimo ikintu kiduhagurutsa. Haleluya! Kandi ndizera yuko twiyumva birengereye bibandanya yuko Imana iduhagurutsa iyo ijambo ryayo riko riravuzwa kandi ko iduhezagira, kandi turiyumva yuko iri hafi yacu. Amen. Ejo sinatanze ibijyanye na mirongo ya Bibiliya ku bijyanye n'ibyo Dawidi yakoze, kombure nategerezwa gutanga aho gufatira uyu munsi kugira ngo mumenye ko byanditswe uko nyene kandi yuko ariko bigororotse. Muri Samweli wa kabiri igice cya 12 umurongo wa 25, nshaka gusoma uwo murongo muri Samweli wa kabiri 12 umurongo igice cya 12 umurongo wa 25. Dawidi atuma uvugishwa nawe Natani, uvugishwa n'Uhoraho Natani, kumwita Yedidiya. Agenza atyo nk'uko Uhoraho yamubariye. Mu Kidagi mu tuzitizo baca bavuga ngo uwo umwami ahimbarirwa ahisemo. Twavuze ejo yuko dushibuka ko Dawidi yari umuhanuzi, kandi yuko abo bana abo yumva ko Imana ashize ikiganza kuri uwo mwana. Hanyuma Dawidi yamuhaye uwo mwana, yamuha uwo muhanuzi Natani kubwo ukwigishwa k'uwo mwana. Ntiyamuhaye umwigisha wo kuza kaminuza, ntiyamuhaye umuntu yari gushobora kumuha ibintu byinshi byo mu buzima, ariko bwo yamuhaye umuhanuzi. Ariko mu byizere, nta muntu n'umwe hano ku isi uwo Imana yoshobora gukoresha nk'uko genza umuhanuzi. Nta muntu n'umwe hano ku isi ashobora gushigwa kwizigizwa ibintu bikomeye nko gushigwa mu gikorwa c'Imana uri musi y'ubuyobozi bw'umuhanuzi. Kandi uko niko byagenze no muri kino gihe, nkuko nabishimitse ko Dawidi yarabize mu mutima wiwe yuko umwana wiwe, uwo mwana yategerezwa kuragwa intebe y'ubwami, kandi yarakeneye uko kwigishwa no gutozwa iyo ndero nk'uko. Amen. Kandi Imana yarakoze kandi yarongoye ibyo bintu byose. Turabizi mu nyuma igihe Salomo yasenga, ntiyashaka ubutunzi bwa no ku isi, Imana yabimuhaye n'ibyo kumwongera, ariko wowe yashaka umutima w'ubwenge kugira ngo ayobore neza ubwoko bw'Imana, abwigishe mu buryo bugororotse. Kandi umwami rero yashobora kuvuga ngo kubera yuko utasabye ukwihora abansi bawe, kubera ko utasabye ubutunzi, nzogwa ibyo byose wasabye, kandi nzogwa n'ibirengereye, nzoguha n'ibyo utasabye. Amen. Mbega ibyo si bitangaza? Imana iha abayo ibyo basabye, hanyuma ikanabaha ibirengereye. Amen. Kuko umwami wacu aravuga ngo muzobaho kandi muzogira ibisagutse. Amen. Ejo ku mugoroba narabye ijambo ubutumwa bwiza bwa Yohana 11. Ni ijambo iryo twese tuzi, kandi narabye mu gice cya 12, ariko mbere yuko njya mu gice cya 11 nashaka gusoma imirongo y'icenda n'iy'icumi. Yohana 12 umurongo w'icenda gushika kwa 11. Yohana 12 umurongo w'icenda. Ishengero ryinshi ry'Abayuda bimenye ko ari Yesu, baraza
mugabo ntihari ku bwa Yesu gusa, ariko kwari kugira ngo barabe na Lazaro yazuye mu bapfuye. Umurongo wa 10, ariko abaherezi bakuru baja inama yo kwica Lazaro nawe. Umurongo wa 11, kuko kubwiwe abayuda benshi babavako bakizera Yesu. Amen. Hano hari ibyumviro bibiri byabaye ibikomeye kuri jewe. Abantu ntibaza gusa kubera Yesu, ahubwo baza kubera yuko baza kubwo ibyo Yesu yakoze mu mugabo. Amen. Murabizi yuko igihe Umwami Yesu aje hari ikintu akora, kandi abantu rero baraza kugira ngo babone uwo muri uwo Umwami yagize icyo akoramwo. Amen. Mbega abantu babona iki muri wewe? Mbega abantu babona iki muri jewe? Kuko ntibaza gusa ku bwa Yesu, ahubwo baranaza ku bwa wewe no ku bwa jewe, kugira ngo baturabe twebwe abo Umwami Yesu yakoze ikintu. Amen. Babonye Lazaro, hanyuma baza ku kwizera Yesu Kristo. Atari mu kwizera Lazaro, ahubwo Lazaro cyari capa cyagaragaza Yesu. Amen. Yesu uwo yari yishimagirije muri uyo, yari icapa kiranga. Mbega we bimeze gute? Mbega jewe bimeze gute? Mbega abantu barashobora koza kukuraba nk'igishinga ntaye kizima cy'ubuntu bw'Imana? Mbega barashobora kuza kukuraba, barashobora kuza kundaba ngo hanyuma baze kukwizera Yesu Kristo mu nyuma. Amen. Mbere nejo icicumviro cyabaye gikomeye muri jewe. Sindabizi ingene rero twashitse mu ijambo ry'ubuhanuzi, ariko murabizi yuko ntituza mu gikorwa c'Imana tutabwira Umwami, canke ntituza mu gikorwa c'Imana ngo tubwire Umwami ingene ibintu bitegerezwa kumera. Vyose bitegerezwa kumera nk'uko abirongora kandi nk'uko abishaka. Ariko muri kino gitondo aya majambo ntiyandekuye. Hanyuma hano haravugwa ku murongo w'9 muri Yohana 12 ngo ishengero ryinshi ry'Abayuda rimenye yuko Yesu yari ngaho, ngo baraza. Mugabo ntihari ku bwa Yesu gusa, ariko kwari ukugira ngo barabe na Lazaro yari yazuye mu bapfuye. Umwami Yesu yahishuye, aragaragaza ubushobozi bwiwe, kandi abantu rero baraje kugira ngo barabe muri uwo Umwami yashobora kwishimagizamo, kugira ngo barabe uwo yakijije. Amen. Uwo yakijije indwara, uwo yazuye mu bapfuye, kuko bari bameze neza, ikivuye abo bari neza, icamwa c'igikorwa ciwe c'urukundo n'ubuntu bwiwe. Umwami ntiyaza kugira ngo yikorere, oya umwana w'umuntu ntiyaje kugira ngo akoregwe, ahubwo yaje kugira ngo akorere. Kandi yaraje kugira ngo arondere abahona, arondere akize abagwayi. Amen. Kandi uyu murongo rero hano umurongo wa 11 wo mu Yohana 12 ngo kuko kubwiwe Abayuda benshi ku bwa Lazaro benshi babava ko bakaza kwizera Yesu. Ibyo Umwami akora hagati mu biwe bitegerezwa kuzana abandi kumwizera. Amen. Atariko yuko tuvuga ngo raba Umwami yakoze ibi na biriya, hanyuma
tugakwegerera abantu ko baraba twebwe. Oya, nimba umwami hari ikintu yakoze muri wewe, ubwo rero ibyo abantu bakwegererwa kuraba bija kuri Yesu. Uwo Yesu yarakwishuriye. Amen. Uwo Yesu yagukijije indwara. Ubwo rero uri igishinga ntahe kizima c'Imana nzima tungira kuri Yesu atajambo. Uwo yishimagije muri twebwe. Amen. Na hacimviro canjemwo yuko ubutumire bwiza kwamamaza kwiza mu bwami bw'Imana si ukwamamaza mu kuja kuriha ibintu bizimvye, si kwamamaza ibindi abantu bashobora gukora. Hamwe n'ibyo ukwega ibintu byose bishoboka, ariko kwamamaza kwiza, ugutangaza ibintu kwiza, igihe Imana yimenyekanishije ikishimagiza hagati mu bayo, kandi igihe abantu bumva bivugwa hanyuma bakaza, aho rero niho bashaka kubona Yesu gusa, ahubwo bashaka kubona nawe, bashaka kumbona, hanyuma bakizera nk'uko nyine byanditswe hano. Amen. Murazi kandi murazi inkuru idasanzwe ku bwayo. Dusubye mu gice cya 11 ku murongo wa mbere, Yohana 11 umurongo wa mbere, ngo hari uwaragwaye ni Lazaro w'i Betaniya, ni wa musozi Mariya na mwene nyina Marita babako. Murongo wa kabiri, uwo Mariya niwe yasize umwami Yesu amavuta atamirana ku birenge, amuhanaguza umushatsi wiwe. Uyo Lazaro yari agwaye, niwe musaza we. Ibi byanyibukije inkuru igihe umwami Yesu yatumigwa mu nzu ya Simoni umufarisayo, hanyuma uwo mugore mu buryo bwose arinjira, yikubita ku birenge by'umukiza, amurira imbere, hanyuma atotesha ibirenge byiwe, abitotesha amarira, kandi abihanaguza umushatsi wiwe, nk'uko biri muri Luka igice c'indwi 36 na 39. Hano uyu Mariya ni uyu Mariya nyene niwe avugwa muri Yohana 12, muri Yohana 11 umurongo wa 2. Uyu niwe Mariya avugwa yuko yasize umwami amavuta atamirana, kandi akamuhanaguza umushatsi wiwe ku birenge. Mbega Simoni yavuze iki muri Luka 7:9? Yaravuze mu mutima wiwe ngo uyo mugabo yiwe yamuhanuzi, ngo yari kumenya umugore uwari we ari ngaha. Hanyuma ubwo nyine umwami aravuga ngo Simoni, ngo ndafise ikintu nshaka kukubwira. Luka 7:40, ngo ninjiye mu nzu yawe, ngo ntiwanyogeje ibirenge, ntiwanyakiriye, ntampaye ikaze. Ariko uyu mugore we ntiyagaritse kurira guhera aho yinjirira abihanagura. Hano ni umwami. Hanyuma hano muri Yohana 11 turabwirwa yuko nuwo Mariya nyene niwe yasize umwami amavuta atamirana, akumisha, agahanagura ibirenge byiwe n'imishatsi yiwe, kandi nuwo Mariya nyene niwe yari ku birenge bya Yesu, kandi niwe atari yitwararitse ibindi bintu nk'uko muri Luka 7:9, ariko byose yabiretse mu biganza bya Mariya. Amajambo y'umwami yari ay'agaciro, suko yari umunebwe cyangwa yashaka kureka akazi, ariko mu mutima wiwe harimo icifuzo gikomeye cyo ku birenge bya Yesu, ngo yumve amajambo y'umwami. Kandi niho yabwirwa muri Luka
indwi 47 yarabwiwe ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Amen. Hanyuma abafarisayo batangura kwibaza mu mitima yabo ngo mbega uyu ninde kugira ngo avuge ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Abafarisayo aho bamenye, abafarisayo nabo baba bahari aho umwami yatumiwe, aho baduza amajwi, ariko ibyo ntacyo bihindura ku byo Imana iba yageneye umuntu. Amen. Nimba umwami yashyize ikintu ku mutima wawe, aho rero uzoza kuri yo, ntacyo bitwaye icyo cyo gutwara. Amen. Abantu bo kwiyumvira ibyo bashaka, ariko uzopfukama ku birenge byiwe, ku birenge by'umwami, kandi uzomusenga, kandi uzumviriza amajambo yo mu kanwa kiwe. Amen. Hanyuma aravugwa hano muri Yohana 11:3. Bashiki biwe batuma kuri Yesu bati, mugenzi, mwami, wa wundi ukunda aragwaye. Yari inzu iyo umwami yigeze kubamwo, gucamo, ari iyo nzu. Hari ibintu byinshi twavuga ku bijyanye n'ibyo. Mu mwanya umwe umwami wacu yaravuze, aravuga ngo uwababariwe byinshi uwo akunda cyane. Luka 7:47. Hariho gusa ibintu mu buzima bw'umuntu usanga bidashobora gusigurwa, ariko Imana ikabikoresha kugira ngo ikuremo ikintu cimbitse, kugira ngo ikore ikintu gikomeye mu muntu, azoheraheza ibintu byose byo kurenzako, birenzako. Muri Yohana 11:3 aravuga ngo bashiki biwe baratuma kuri Yesu, baramubwira ati, mugenzi, wa wundi ukunda aragwaye. Umurongo wa 4, Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ariko niyo gushimagirisha Imana. Amen. Kugira ngo n'umwana w'Imana imushimagirishe. Amen. Nimba abanegura barabyumvise nk'ibyo, bari gushobora kuvuga mu nyuma ati, heraba rero yavuze ko ijya ndwara itazomujana mu kumwica, ngo ariko ngo yuko ngo umwana w'umuntu ngo azoshimagirizwa nayo. Ubwo rero raba Lazaro yapfuye. Bari gushaka kuvuga ati, raba ntiyarazi ibyo avuga, yarazi ibyo avuga, yavuga iby'ukuri. Mubandanije mugasoma iyi nkuru, aravuga ngo wa mugenzi wacu Lazaro yasinziriye. Umurongo wa 11, yarazi gutandukanya hagati y'urupfu nko gutandukanywa n'Imana, hamwe no kuva hano uwizera akajabuka hakurya adapfuye, ariko aba atandukanye n'ibihe kugira ngo yinjire mu bihe bidashira. Imana ihimbazwe. Amen. Mbere n'abigishwa nabo muri icyo gihe niba bitahuye, haranditswe hano, mundeke some murongo wa 11. Amaze kuvuga ibyo arababwira ati, Lazaro umukunzi wacu arasinziriye, nanje ndagiye kumukangura. Umurongo wa 12, nuko abigishwa baramubwira bati, mugenzi, mwami, asangwa asinziriye azokira. Yamara Yesu yavuga urupfu rwiwe, ariko bo bagira ngo avuga kuruhuka ko gusinzira k'umubiri. Murabona yuko amajambo y'umwami ategerezwa gutahurwa neza n'abiwe. Amen. Twebwe hamwe no gutahura kwacu ntidushobora kubiserangura, ntidushobora kubitahura. Ku murongo wa 14 turasoma, umurongo wa 14, ubuno Yesu avuga abifoboye ati, Lazaro yahwereye, ngo ariko ku bwanyu ndanezerewe ko ntariyo. Amen. Kugira ngo muze mwizere. Amen.
murabona ibyo ari byo umwami ubwa mbere ntiyabivuze imbere ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana, ahubwo yabivuze mu nyuma ya kino gice. Hanyuma ku murongo wa 15 ho avuze ngo ariko ku bwanyu ndanezerewe. Ntiyahugabanye yuko Lazaro yapfuye, ntibaje ku mwami bamubwire ngo mwami ngo urihenze wowe uhejeje kuvuga mu kanya yuko iyo ngwara itamujana mu rupfu, ngo ariko ku mwana w'umuntu ngo azoshimagirizwa muri yo. Mwami none ubu rero habaye iki? None ibyo bintu twobitondeka gute? Nimukeneye gutondeka icyo cyo cyose. Amen. Wenyine ubwiwe atondeka ibintu byose, ibintu byose biri mu kiganza ciwe. Yaravuze ngo ndanezerewe ku bwanyu ko ntariyo kugira ngo muze mwizere. Mu Gifaransa ngo mwige kwizera. Amen. Umwami yaranezerewe, aranezerwa igihe twiga kwizera. Amen. Igihe dufatana no kwizera hamwe n'ijambo ry'Imana mu bihe bigoye cyane kugira ngo umwami ashobore mu by'ukuri kwigaragaza. Aravuga kwerezo y'umurongo wa 15 ngo noneho muze tuje iyari. Thomas ariwe hasa abwira abigishwa bagenzi we ati ngo tugende dupane na Yesu. N'avait certainement pas tout à fait compris la chose. Toma ntiyari yatawe icyo kintu, yabwiye ngo nimuhuze tugende dupane nawe. Kumbure yari yagize ubwoba yuko bazomaramara kuko umwami yari yavuze yuko ari ingwara itajana mu rupfu, ariko nubwo biruko Lazaro yapfuye. Baravuga ngo reka rero tugende natwe dupane nawe. Pour cela nous avons encore le temps. Kubw'ivyo dufise umwami agendana natwe, ntitugenda kugira ngo dupfane n'umupfu. Haleluya. Kuko Yesu Kristo ni ukuzuka kandi n'ubugingo. Amen. Tujanye na Yesu umuntu apfuye si kugira ngo dupfane nawe, ahubwo ni kugira ngo urwo rupfu rubyagwe kuba ubuzima bushasha. Amen. Ibyo byavuzwe kandi bigaragazwa neza mu buryo buboneka neza. Amen. Mwiyumvire shebuja ari hagati muri bo. Hanyuma nubwo biri uko Toma akabwira abandi bigishwa basi ati ngo tugende dupfane nawe. Comment cette parole a-t-elle pu toucher notre Seigneur? Ese ukuntu ijambo rishobora kuba ryakoze ku mwami wacu. Hanyuma byarashitse, turazi iyi nkuru. La question était de Marthe. Ikibazo ca Marita cyo kubaza cyari kingo iyo wari hano musaza wacu ntaba yapfuye, ariko nuko biruko umwami nukuzuka n'ubugingo. Amen. Kandi yaragiyeyo kugira ngo akureho ububasha bw'urupfu. Amen. Haravugwa ano ku murongo wa 40 Yohana 11. N'ai-je pas dit? Yesu aramubwira ati sinakubwiye niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Amen. Atabyizigiro bihari, aho urupfu rwagwaje, aho tuba twumva tukabona gusa umubabaro atakindi kiretse akababaro, aho niho umwami aza. Amen. Kandi mwumvirize, niho mu mero nk'iyo, aho iyo mero yashitse, aho nyene niho umwami ashaka kwishimagiza kandi ashaka kwimenyekanisha. Aravuga ngo yoba wo kwizera wobonye ubwiza bw'Imana. Kandi uyu umushiki wacu yavuga ko abyumva. Kumbure wovuga bimwe turavuga ngo sincumva ikintu na kimwe, ndarusha ibintu byose, ibi birampagije, birahagije. Ego ata mwami
twogera ku ndunduro, ariko hamwe n'umwami twogira icyizere mu kwizera yuko bizogira impinduka kandi ko adushobora kwishimagiza. Amen. ukugomba kwe kuzokoreka uko biri kose, kandi niba twizera tuzobona ubwiza bw'Imana. ariko marita yagize nyine uko yitwaye n'ibisanzwe bishika, yaravuze ngo mwami aranuka. ntikwari urupfu gusa, ntikwari ukugandara gusa, ntikwari umubabaro gusa, ahubwo hari n'akanuko kakwiragira. ariko uko ibintu biba bikomeye ari bibi, uko niko ibitangaza biba bikomeye, kandi uko Imana niko Imana yishimagiza. Amen. Mbega twabyumvise kuri Aburahamu mu butumwa bwa Mwene Data Branham, igihe byose byari bidashoboka, atabyizigira nyene uko umuntu yovuga, aho Imana yatanze isezerano. yari kuba yatanze isezerano bakiri bato, none ngaho igitangaza cyari kuba ari ikihe? niyo Imana yari kwishimagiza. Mbega ni gute yari gutuma ibidashoboka biba bishoboka? Imana yacu iranezerwa hano, ikabwira Umwami Yesu akavuga hano ngo ndanezerwa ku bwanyu. nimwiyumvire aririye kumva ya Lazaro, yarafashwe n'ikigomba gikomeye, ararira, ariko akabwira abigishwa biwe ngo ndanezerewe ku bwanyu, kugira ngo mwige kwizera. Amen. hari ikintu gitegerezwa kuba, hari icigwa cyo kwizera gitegerezwa gutangwa mu bintu biba bidashoboka. aho yatanze ku bigishwa biwe, abaha icigwa cyo kwizera, atari mu majambo gusa, haleluya, ariko no mu bikorwa. kandi mu mubabaro ukomeye bashobora kuvuga ngo ndanezerwa ku bwanyu, kubera yuko yarabizi yuko bari bagiye kugira icigwa cyo kwizera, ico bazogumana ubuzima bwabo bwose. Umwami aduhe ubuntu bwiwe, kandi nimba atakindi na kimwe twumvise uyu munsi, nimba umwami yotubwira ngo ndanezerwa ku bwanyu kugira ngo mumere nk'uko muri, aho rero twavuga tuti mwami, rero ntidushobora kuwusangira uwo munezero, ariko ntanezererwa ikintu cyashitse, ariko anezererwa yuko ubwoko bwiwe bushobora gufashwa mu bintu bisa n'ibidashoboka, hanyuma intsinzi yiwe, ubushobozi bwiwe bugashobora kugaragazwa. Amen. kandi ntiyanezerewe yuko abantu benshi bariko bararira, bari bagandaye yuko urupfu rwari rwaje. oya, ivyo byamunezereza. yavuze amajambo ku yandi ngo ndanezerwa ku bwanyu kugira ngo mwige kwizera. Amen. ahantu hamwe abigishwa baravuze ngo twigishe gusenga, Luka 11:11. hanyuma hano bahawe icigwa cyo kwizera kugira ngo mwige kwizera. vuga ukwizera no guhabwa icigwa cyo kwizera ni ibintu bibiri bitandukanye. umuntu wese ashaka kuvuga ku kwizera, ariko kunesha mu kigeragezo cyo kwizera tugashishikara nk'uko hano byari bimeze kuri Mariya. aho yashatse guca ku ruhande ibyo bintu, hanyuma aravuga ngo ndabizi ko azozuka ku munsi wa nyuma. ni ku murongo wa 24. ariko umwami we yari yavuze ngo naje kugira ngo ndamuzure. Marita aravuga ngo ndabizi ko azozuka ku munsi wa nyuma. ariko umwami ntiariko avuga aho umunsi wa nyuma, ariko yavuga ibitegerezwa gushika muri uwo munsi nyene. Amen. Amen. Bene data na bashiki banje,
Parfois, rimwe na rimwe nous pensons que le Seigneur parle d'un autre temps. turiyumvira yuko umwami ariko avuga ikindi gihe kiri muri Il kazoza. s'adresse aujourd'hui à toi. Uyu munsi abwira wewe, abwira nanje, ashaka kutwishyurira mu buryo bushasha mw'ino minsi. Amen. Il veut ashaka kutumenyekanisha yuko ataduhevye kandi yuko dutegerezwa gushishikara mu kwizera. Amen. Hano mu gice cya 12 cyo muri Yohana turasoma kandi ibijanye na Mariya. Nuko muri umurongo wa mbere Yohana 12, nuko hasigaye iminsi 6 Pasika igashika, Yesu aje i Betaniya, niho Lazaro yaba, umwe Yesu yazuye mu bapfuye. Barahamuzimanira ngo barahamuzimanira. Marita yarahereza, kandi na Lazaro yari umwe wo mu bicaranye nawe basangira. Mbega murabibona rero, turabibona yuko Mariya ayabira ingiro, asiga amavuta umwami. Yesu yari yicaye ku meza na Lazaro hamwe n'abatumirwa bose. Dutegerezwa kubibamwo, dutegerezwa kubibamwo mu buryo bushasha bw'ubuntu bw'Imana, aho abantu baza bakicarana na Yesu hamwe n'abo ashobora kwishimagizamwo, hanyuma bagashobora gusangira nawe, hanyuma amavuta acanke akamote k'ibyo yakoze bigakwiragira hose. Mwiyumvire kuri jambo ryo muri Yohana 12:11, kuko abayuda benshi bamenye ko Yesu yari ntibaje gusa kubera yuko Yesu ahari gusa, ahubwo kwari kugira ngo barabe na Lazaro uwo yari yazuye mu bapfuye. Abantu bazoza igihe bazumva ko Yesu ari cyo yakoze, ariko nabo bashaka kubona muri uyo yagize icyo akora. Ubu rero ikibazo ikiganza kiri ku mutima, mbega umwami hari icyo yakoze mu buzima bwawe? Amen. Mbega yarakwigaragaje nk'umwizigirwa? Mbega yarakije ubuzima bwawe mu mahonero? Mbega yarakubariye ibyaha byawe byose n'amakosa yawe yose, kugira ngo ikwambike igitsibo c'imbabazi n'ubuntu? Aho rero abantu barashobora kuza bakaraba ibyo Yesu yakoze akorera abiwe. Amen. Kandi umurongo wa 11, kuko abayuda benshi kubwiwe baza hariya bakizera Yesu kubwa Lazaro. Abantu barakeneye kumva ikintu kugira ngo bakwegeregwe kuraba nimba ari Yesu yabikoze. Amen. Aho rero muri abo bose yashoboye kwishurira akigaragariza, bazoba ikigaragaza, bazoba icabona kandi igishinga nahe, kandi abantu bazoza kwizera Yesu Kristo. Mwene Data, bashiki banje, wewe nanje dutegerezwa kuba icyo gishinga nahe kizima, kugira ngo n'abandi baze babone. Amen. babone umwami kandi bagire umwimenyerezo n'Imana nk'uko bitigeze bibaho. Mbega muri nzira ko ibyo bishoboka? Amen. Byose birashoboka kuri uwo yizera. Ubu rero murashobora kuvuga ngo uyu munsi aje ngo bomubona, ngo baje bo kumva urupfu, kubabazwa, gutabugwa n'ibindi byinshi nk'ibyo. Birashoboka, ariko igihe umwami Yesu nawe yoza,
Alléluia. Amen. Amen. bobona amen bobona kandi bobona ikintu gitandukanye. Alors le chagrin sera aho rero umubabaro urarangira, ubwansi bukavaho, urupfu rukamigwa, kuko Yesu nk'ukuzuka n'ubugingo amen azotwinjizamwo ubushobozi bwo kuzuka, kandi azoduha ubuzima bushasha amen. kandi akamoto kabi kazovaho, abantu bazoza kuraba muri abo Yesu yishimagijemo, kandi bazoza bizere Yesu Kristo amen. si kubera ko ushiramo ingufu wewe. Lazaro ntiyavuze ngo ubu rero ngomba ndabe nimba nobera umugisha, oya, uwo Imana ihezagiye acika umugisha amen. Mbega ni kangahe twumvise akarorero mu kanwa ka Mwene Data Ewald akavuga yuko intama ntikeneye ko bayisaba yuko imeza ubwoya kubera yuko ni intama, ni umwagazi. ariko impene uyihe ibyo kurya byiza bishoboka, hamuyibwira ati yiyumvire neza, hanyuma nawe uzane ubwo bwoya, ariko nta kintu na kimwe kizoza, ariko intama yo imeze ubwoya kuko yo ni intama. ibyo rero bihuza n'akamere kayo, akamere k'intama bihuza n'akamere kayo. Umwana w'Imana yacunguwe n'amaraso y'umwagazi, nawe agize umugabane w'intama zo mu canya ciwe, umukuku w'ikiganza ciwe c'umwami, abo yaviriye amaraso agatanga ubuzima ku bwabo amen. Yaravuze ngo umwungere mwiza atanga ubuzima bwiwe ku bw'intama, kandi yarabikoze. tuze rero kuri we nk'uko turi, kandi azokwigaragaza, azohezagira, azotuma ibidashoboka biba bishoboka. nimba turi urubyaro rwa Aburahamu, aho rero tuzokwifatanya n'amasezerano y'Imana gushiza ku isezerano rya mbere ridashoboka. ego byari bidashoboka ku myaka 50 kuri Aburahamu, ku 95 ho byari bidashoboka, ariko nubwo biri uko byose birashobokera uwizera. reka rero dufatane n'ivyo, twubahe Imana mu kuyizera. kandi uyu munsi twumvise umwami avuga ngo ndanezerwa ku bwanyu yuko ibintu byagenze nk'uko, kandi ndi kumwe namwe kugira ngo mwige kwizera. ubwo rero turashaka kubyemera bivuye mu kiganza c'Imana amen. tukamuba umushima ku bw'ibyo, tumushimire ku bw'ibyo, kandi azoduhezagira. sinshobora kwibuza kwizera yuko Yesu Kristo ari wa wundi uyu munsi, ejo yise nk'uko yarabivuze kera igihe yavugana n'abigishwa biwe, kandi ko yagiye i Betaniya, kandi yahinduye uko ibintu byari ko biragenda. umunezero rero wakwiragiye hose igihe tuba twumva havugwa ibyo umwami wacu yakoze amen. hariho iminezero y'ubwoko bubiri, hamwe n'umunezero w'ibyononekaye, iby'umugwanizi yakoze ibyo bizana urupfu, ariko hari undi munezero, ni umunezero w'umwami, kandi umunezero w'ubwami ni zo nkomezi zacu amen. hahimbazwe kandi hashimagizwe izina ry'umwami. mwakire, mwemere aya majambo nk'amajambo y'Imana, kandi Imana izobyemeza kubw'ubuntu, kubw'urukundo, kw'izina ryiwe no kubw'ubwiza bwiwe, mu izina rya Yesu amen amen. isengesho. turagushimira ku bw'ino saha, turagushimira ku bantu kwawe, turagushimira ku bw'ijambo ryawe mwami. mbega twovuga iki? nta
kindi twokora kiretse pfuka iminwa yacu n'imitima kugira ngo tuguhimbarize ibintu bihambaye ukora no mu minsi yacu mwami, atari mu minsi ya kera gusa ariko no mu minsi yacu nayo. nturahinduka, wowe Imana yizigirwa, ariko urakora mwami, kandi dushobora natwe gukorana nawe. haleluya, izina ryawe rihimbazwe, uhezagire ubwoko bwawe, uhezagire abana bawe ahantu hose bashobora kuba bari, uhezagire abo bari mu byo bakenye. mwami Mana yanje, ufashe bose mwami, niryo segesho ryanje, mbere nabo bagandaye bene n'abashiki bacu bo muri Swisse, ubahumurize mwami, bazoba abahumurijwe no guhimbazwa no gushimwa, ugusengwa no guhimbazwa. turasenga dusengera muri Data mukundwa wacu, igihe azoja ari akamaziko, ubane nawe mwami, ijambo ryawe ribe mu kanwa kiwe kugira ngo ashobore kuvuga ibyo ushaka kuvuga mwami, kubw'izina ryawe rihabwa icubahiro. haleluya, Mana yizigirwa, utugire ubuntu no kuno muhingamo, iryo segesho ryanje mu izina rya Yesu. amen.